bakeneye kuja mu gisoda ca reserve ko ico gisoda itegeko barese ko umukono n'umukomanda azobatwara izo ngabo General Inyasi nawe nyine bamushizeho kugira ngo abantu bitoze udutoki witoze utunyoni bagomba kudukikuza tuzobwira ati hagarika hageze bavuze ifirimbi abantu 300 batonda baca ibikoresho baca ku kazi. Ndabaha akaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Turi kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Kaze muyageze ko ari karavugwa cyane amakuru tugiye kugaruka kuyarabana n'umutekano, tukagaruka no ku makuru ariko aravugwa muri politike. Muri ano makuru turaza kubabwira icuka kibi kibandanije gututumba hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Impuzangano zisa n'iz'igisirikare canke iz'igipolisi ziriko zirateza ibibazo bikomeye cane ngo Neva arabona yuko hari umurwi w'abaroberi uriko urashingwa mu gihugu ciwe. Uwo murwi w'abaroberi ukaba uriko urashingwa na bamwe mu bariko bararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aribaza ukugene afise igisirikare gikwiye kandi cya leta, ariko nanone hakaboneka abandi bashaka kwitwara gisirikare. Muri kano kanya turaza kubabwira icuka kibi kibandanije gututumba hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abakurikiranira hagufi ivy'u Burundi babona yuko ico cyuka gishobora gusiga gisambuye buhere ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi cane twajeje kuronka ngo aho inguvu zikwiye zajeje kubonwa canke kugirwa n'ushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone inguvu za leta canke z'umukuru w'igihugu ziba zihambaye cane. Muri kano kanya ngo bamwe n'abandi bagira barebe uwusumvya inguvu uwundi ninde, ushobora gutwara uyundi ninde. Hano tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane duhejeje gukura amasoko yacu y'ibiriko birabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ico bikoze amakuru yo mwibanga dushikira ngo ubu Uburundi butegerezwa kuba ubwa bose kandi igihe niki. Hari amakuru adushikira avuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwoba bugize ku mpera, kuko nyine abagabo bijunje n'ijambo bariko barategura ikintu gikomeye cane. Ninde akomeye nga mu gihugu cy'u Burundi? Muri ano makuru byose tugiye kubigushikiriza mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo fyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twacishije kuri no shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV, bashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Imbonerakure mu mwambaro w'igisoda ni igitutsi ku Burundi, akajegera ni umuco mubi. Imbonerakure zigishijwe guhera kuri Nkurunziza. Imbonerakure zamye zigaragara mu myambaro ishusha n'iy'abasirikare, hamwe bakavyambara bariko bakora amadefile mu birori vya CNDD-FDD canke bariko barakizura mw'ijoro. Umuntu uwari we wese ashuhura urwaruka kwigenza bwa gisirikare ntaho ataniye n'umurozi. Muti gute? Burya urwego rw'igisoda n'igipolisi vy'u Burundi birikwije kwambika abasirikare burikwije kwambika abasivile impuzu zisa n'iz'igisoda, ukabatuma gukora amadefile nk'ay'abasoda canke gutera ubwoba abarundi no kwica kazoza kurwaruka no gutukisha igisoda c'u Burundi ndetse n'urundi rwego rwose rujejwe umutekano. Mu bisanzwe iyo igisirikare c'u Burundi cifuza kwinjiza abasirikare bashasha, inzira bahitamwo irazwi kandi tubona ko ari ibisanzwe
bisanzwe bigenda, aka kamaramaza katangujwe n'umusi Pierre Perezida Nkurunziza mu myaka y'imbere ya 2015, yarakeka ko igisirikare gishobora kudashigikira inzira yiwe yo guhonyanga ibwirizwa shingiro, aca ashira ibirindiro muri Congo muri kibira Odense vyo guheramwo imbonerakure imyitozo y'igisoda kugira ngo banonosore neza ibijanye no kunyuruza, bakaboreza igufa ndetse no kwica. Mu mpera za 2023 tubibutse yuko Ndayishimiye yakebwe ko ivyuko imbonerakure zigenza nk'abasoda bishobora kugira ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Umukuru w'igihugu yaragize ubwoba aronse amakuru ku kugene Reveriyano Ndikuriyo yarasigaye akoresha amanama mu bucagucagu yambaye ubwiwe imyambaro y'igisirikare. Abicishije ku muvugizi w'igisoda, Ndayishimiye yaciye atangaza ati: "Ndategetse kandi si igisabo ko ata musivile n'umwe arekuriwe kwambara canke gutunga imyambaro isa n'iy'igisirikare, hatanzwe indwi zibiri gusa zo gushikiriza iyo myambaro inzego z'igisirikare." Gushika ubu ivyo bintu Ndikuriyo ntiyabisubiriye, ariko nanone ishavu ririko riraniga. Ico gihe rero Ndayishimiye yatahuye ko iyo ngendo y'imbonerakure ziwe ifise ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Igitangaje nka bose, Sebarundi ntiyigeze yishira mu kibanza ngo yumve ayo bagowe abanyagihugu baterwa ubwoba n'izo nsoresore ziwe, mu gihe we nyene ubwiwe hageze aho ahinda agashitsi akazihagurukira abonye ko inyundo igira isumbe iyayujuje. Abasivile bitwara gisirikare bitwa insoresore canke milice mu gifaransa, bazwi ko ata bunyamwuga bungana n'ubwo kurahura bwa gisirikare baba bafise. Bakunze kuba ibikoresho vy'ubutegetsi bwaherewe kandi ataco bucibanga. Ico gihe igisirikare cy'igihugu cisanga mu gasuzuguro kuko gica gisa nk'aho akazi kaco kaheze. Ubutegetsi bubikora uku kugira ngo bishoboke ko bukorera amarorerwa iruhande rw'abakebana. Nico gituma mu ndirimbo zivanze n'urukato izo nsoresore ziterera hejuru ati: "Tera inda bakeba bavyara imbonerakure canke ngo tuzobamesa." Umukuru w'igihugu we Sebarundi, umucamanza mukuru akaba n'akizigenza mukuru w'igisoda cacu, arindiriye iki kugira ngo ahagarike burundu iryo bara mu gihugu kuki? Aho zamukanurira maremare zitwaje iyo myambaro yaciye azisutamika ko yarinze ahinda agashitsi. Ari umukuru w'igihugu yibaza ko twebwe abanyagihugu bato bato tubayeho gute? Ibijanye n'ivyo imbonerakure zikora ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Tugaruke ku mbonerakure ziyambika imyambaro y'igisirikare zikavyita ubuhizi kandi ari ububwa. Tubinegure kandi tubinegure inkuru tumaze gushikiriza ku mbonerakure ziyambika imyambaro isa n'iy'igisirikare. Yavugishije imbonerakure gusa kandi nyinshi ku mbonerakure zagize ico zishikiriza. Vyagaragaye ko hafi imbonerakure 99% zumvise akababaro umunsi igisirikare c'u Burundi kibagabisha, ariko ibintu vyategerezwa kugenda nk'uko igisirikare cabitangaje, ahubwo cari caranacerewe. Aho vyabaye ko abasivile bishushanya n'abasirikare mu myambaro. Mbonerakure mwe ja muriga gutandukanya icasi n'urure, mureke kwitiranya ikibi n'iciza, kuko ivyera birera nayo ivyirabura birirabura. Harya mubonye igisirikare
gisohoye itangazo nka rirya, menye neza ko harya ari Ndayishimiye yari avuze kuko niwe komanda mukuru. Mbonerakure mwe ibuka ko igisirikare c'u Burundi gitandukanye na CNDD-FDD kuko igisirikare n'urwego rwa leta nayo CNDD-FDD n'ishirahamwe ryigenga. Harya iyo mugagaza mukaguma muvyambaye mwari kwisanga umugambwe wabigaramye mugaca mukurikiranwa ku vyaha vyo kuvogera igisirikare c'u Burundi be no gushinga imirwi y'abarwanyi bitagishoboka. Mbonerakure mwe ntago tubanga kandi ntago turiko turabahanura ibitaroranye. Turazi ko umugambwe wanyu wabageneye imyambaro itandukanye ibagaragaza mw'isura ya CNDD-FDD, none bibazamwo gute ngo muce mushaka kwigaragaza mw'isura ya CNDD-FDD FDNB? Ndayishimiye yaratahuye ko muriko mushinga umuhari witwaje ibirwanisho kuko CNDD-FDD FDNB ntizwi mu Burundi. Imbonerakure ishaka kwinjira mu gisirikare c'u Burundi izotunganye neza ivyangombwa bahamagaye izoce igenda kwiyandikisha yinjizwe ku mugaragaro nk'uko bisanzwe bigenda. Izoheza ihabwe inyigisho za gisirikare, yigishwe umwuga neza apana inyigisho z'urwanko no kumarana. Itangazo mu rurimi rw'ikirundi ngiryo kw'iyo sanamu twakoresheje ryatewe ko igikumu na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi wa FDNB, ubwo nyine yavuga ko bitakwiye ko imbonerakure zigenza k'igisirikare kuko igisirikare ni urwego rw'igihugu. Uti iyo wumvirije ivyo abanywanyi ba CNDD-FDD bavuga ku vyabaye muri 2015 wumva bavuga bigamba ko leta ari igiti giturirwa naho yoba yakoze amakosa angana gute. Umwe mu mwihwezo w'abariko barakurikiranira hagufi ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane abarwanya ubutegetsi baburimo, ngo nta munyagihugu yoshobora guhinduza leta inyifato canke akayisenyura. Bavuga biyemera ko uwatanze iciyumviro wese cuko hoba kwiyamiriza ubutegetsi bwa Nkurunziza Petero bwari bwihagiye ikiringo kigira gatatu kitari cemewe n'amategeko, kandi n'abarundi bavuga ko yasutse urwaruka kurisongoye kubatuma gusunika umusozi. Ego nivyo imyiyerekano n'ivyayiranze vyose vyarabaye, ariko ihangiro ry'abanyagihugu ryo kubuza Nkurunziza kwitoza ntiryashitsweko, aho mbere abenshi mu bari babirimwo ubu ari impunzi mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. FNL Paripehutu igihe ubutegetsi bwa Michel Micombero bwari barangaje abarundi benshi bazira ubwoko muri mwaka w'1980, Mushingantahe Gahutu Remy yagize iciyumviro co gusaba ibiganiro leta ya Prona iravyanka, aca ahitamwo gufata ibirwanisho kugira ngo ahabuze agateka k'abahutu n'abarundi bose muri rusangi. Urugamba rwa Paripehutu rwagiye kurangira muri 2008, naho nyine atari kubera barutsinze ahubwo ari kubera bemeye kuyamanika bagahagarika intambara. CNDD-FDD muri mwaka w'1993 Perezida Ndadaye Melchior yari yitorewe n'abarundi amaze kugandagurwa. Imisore yiga kaminuza ahanini yihaye ishamba itanga amaraso yayo, aho yakuye igisa n'intsinzi muri 2005 aho baronka perezida wa mbere abakomotseko. Umwihwezo ni
kuki FNL ariyo yatanguye urugamba yamara rugatsindwa ubwa mbere na CNDD-FDD yavutse imyaka myinshi nyuma ya Paripehutu. Ni kubera iki CNDD-FDD yize neza amayeri yakoresha yari ahuye n'igihe yarimwo ifatiye ku makosa ya FNL Paripehutu. Rero mwabagumyabanga mwasize agati mu ryinyo, nimumenye neza ko abarundi baranira impinduka bize neza amakosa yabaye muri 2015 ntazosubire kuba irindi. Uburundi butegerezwa kuba ubwa bose kandi igihe ni iki. Amakuru y'ibanga turonka amasoko yacu nuko nyine haba himirijwe guhindura ubutegetsi maze hagashirwa ko ubutegetsi bushobora gutunganiriza bose. Ni mu gihe igihugu kiri mu kaga gakomeye cyane cyo kubura ibyankenerwa, nta mazi, nta muyaga nkuba, nta gitoro, nta fumbire ndetse n'ibindi byose byarayangaye mu gihugu. Abategetsi biyamira mu njyane. Urwanko ruri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ruratera abanyagihugu ubwoba ndetse n'abandi bakurikirana hagufi ibibera mu Burundi, aho babona yuko iyi leta ititwararika ineza y'abanyagihugu ahubwo abategetsi bayirimwo bama mu njyane zidahera, akaba ari byo byishe igihugu aho ngo impinduka zikenewe. Ubutegetsi bwaba bugira butembagazwe. Hari andi makuru menshi cyane turiko turakura amasoko yacu atubwira ukugene ibintu byobo byasubiye kuyangara muri bamwe bariko barashaka impinduka. Impinduka ntizizava kure, zishobora no kuva muri CNDD-FDD ubwayo. Mu kandi kanya turaza kubabwira byinshi twabateguriye byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.